Reka ntangure ndabaramutse mwese kubona mwemeye mukaba mwashitse ku mwanya naho vyagore ntutangura ku mwanya nkuko byari bitunganijwe. Nongere kandi ndabashimire kubona mwemeye kwitaba ubutumire bw'uno munsi kubera ko mwari mufise ibindi bikorwa byinshi mwari gukora uno munsi, ariko mwemeye muritaba ubutumire twabarungikiye kugira ngo muze kudufasha kino gikorwa cy'uno munsi cyo gushaka umugaragaro imbonesha kure cyangwa televiziyo shasha ikorera ku buhinga bwa ngurukana bumenyi ariyo Chaz TV online mugiye ko wabona ngaha. Ariko imbere ko dutangura ibikorwa nyezina kubera ko twese turabantu turagendagenda dutandukanye, reka tubanza gushima Imana, reka reka dusenge hama cyo dutangura ibikorwa nyezina. Senge. Baba, katika jina lako Yesu, Mungu wa Israeli, tunalibariki jina lako tena kwa hii neema umetujalia tena ya ufungulivu hii ya Chaz TV. Baba, tunakubariki na tunahitaji uwe kiongozi, uwe dereva wa hii kazi. Jehova, acha vyote ambavyo vitakaopitika na maeneo haya tunavikabidhi mikononi mwako. Tunahitaji uwepo na uweza wako maeneo haya. Nguvu zako zitutawale, na ndio maana tunapinga nguvu za shetani, nguvu zote za giza tunaziharibia nafasi katika jina la Yesu Kristo. Lakini tunaanza na wewe kama alfa ndani ya hii kazi Jehova. Tunaanza na wewe kama alfa ndani ya siku ya leo. Baba, ndio maana tunakukabidhi vyote mikononi mwako, ni kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Ero tugira ko n'igikorwa cyatumye no munsi dukorana cyanke icyatumye tubahamagara. Icyatumye no munsi duhamagara abanditsi, abamenyesha makuru ndetse n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Igikorwa nyamukuru nico gushaka umugaragaro imbonesha kure shasha yitwa Chaz TV igiye kuba itangura ibikorwa byayo uno munsi. Mushobora kwibaza ati mbega Chaz TV ni iki, imeze gute, ije gukora iki? Ibyo mu mwanya ndibaza turaza kugenda tubahereza uko vyifashe. Imbere ya byose rero tubanze twerekane abazoba bagize umugwi wa Chaz TV cyangwa televiziyo ya Chaz TV ukuntu bangana ndetse n'ibikorwa bagiye kuzoba bakora. Jewe mubona ko ndavuga ngaha menshi turamenyeranye ni Tuyisenge Connect, besi banzi kuri iryo zina, haro nirindi banzi ya 5G abo basanzwe barimenyereye, ariko nkabangiye gukora muri Chaz TV nk'umumenyesha makuru mugenzi wanyu dukorana mu bibanza bitandukanye ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye cyane cyane byo kumenyeshikanisha impano abarundi n'uburundi bifise. Uwa kabiri turafise uwo twita Jean-Luc n'uyu musore muranga yambaye umupira usa n'umuhondo, abana ukanse ko Chaz TV nawe asanzwe ajeje ibintu vya video ndetse n'ibintu vya design kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Turafise n'uwundi ngaha yitwa Eric, ari batabe gudushira amaboko y'Imana, nawe nyene asanzwe ajeje ibintu vya design graphic ndetse n'ubugira ibintu vya impression. Turafise umwigeme yitwa Chanel, nawe nyene ngaha numenyesha makuru kugira ngo tuzogera dukorana byinshi mugera mumubona nuko bitandukanye. Turafise n'uwundi hariya umwigeme yitwa Nelly, nawe nyene numenyesha makuru, bose tuzobandanya tugana dukorana. Tukadufise uwo twita Musafiri Youth, muramubona ngaha afise kamera ariko adufasha amasanamu, nawe nyene ngaha abandi bazoba dukorana muri Chaz TV. Rero iyi mpamvu nyamukuru yatumye tubakoranya uno munsi ni ukubamenyesha ibikorwa Chaz TV igiye gushira ku mugaragaro. Ati muri ivyo bikorwa hazoba harimo ibikorwa bimeze gute? Icyambere, twese duharanira iterambere ry'umuziki ndundi, duharanira iterambere z'impano z'abana Burundi kugira zishike kure ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi gishike kure. Chaz TV ngije gukora ibintu bihanitse gusumba iby'abandi bakora. Oya,
ariko turi kumwe twese birashoboka. Ikindi ntituzohagarara cyane mu muziki gusumba oya, tuzoba dufite n'ibindi bikorwa tuzokora. Ibindi bikorwa tuzokora ni ivyerekeye amavideo, gukora ibintu by'imiziki, ndetse gugura ibintu by'ama fashion. Tuzoba tuko turakora n'ibindi bitandukanye, ibintu vya art, ibintu vya culture, ndetse ntituzoguma ngaho honyene, tuzoshobora no kujabuka gato twinjiye mu bindi bisata bitandukanye, haba mu bisata by'amagara y'abantu, mu bisata by'ibitukikije, uburimyi n'ubworozi, kugira ngo tugende dukora byinshi bitandukanye. Tutibagiye rero gucira imbere impano ugwaruka rw'u Burundi rufise, kugira ngo tuziteze imbere mu buryo butandukanye. Imbere yuko tubandanya n'ibindi, nongere kandi ndabatumire, ndababwira ati dufashanye, dufatane mu nda, kugira ngo kino gikorwa tugiye kwa dutangura uno munsi duterane intege, kugira twara dufashanya mu buryo butandukanye, mu nzira zitandukanye, n'ubu tubandanye dufashanya, kuko mu Kirundi barayamaze ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, kandi ngo nta wiga kubumba ahere ku ntango. Turizera ko turi kumwe twese tuzofashanya ibikorwa bigashika kure. Abene Burundi, impano z'u Burundi, impano abarundi bafise, biciye muri twebwe, biciye muri wewe na jewe, biciye muri Charles TV, biciye mu mateleviziyo menshi atandukanye ari ngaho imbere yacu, turizera ko bizoshika kure, kandi ibendera ry'igihugu cy'u Burundi rikamenyekana hanze, ndetse n'umwimbu ukabonekana abiciye mu bikorwa byacu n'inguvu zacu. Imbere yuko je mbandanya, reka mbampereze mugenzanje Chanel nawe agire icyo ababwiye, hama mu mwanya ndaza sozera n'ikindi. Ndabaramukije mwese. Nibaza ko ari amahoro twese. Ubwa mbere banze ndabashimire ko niteka kuri twebwe kuba mwatwitavye mukitaba akamo kacu kandi mubikunze. Hama nta kinini ngiye kongeraho byavuze. Ubwa mbere na mbere ide cyangwa se iciyumviro cha Charles TV. D'abord Charles murabona ko ari izina nkuko tubimenye no kuyandi mateleviziyo, akunzwe kutibagira izina rya nyene kuyizana ugasanga yise iryo zina. Donc Charles TV ni nyene yo yitwa Charles TV, ntaba hafi, ni twebwe tuzomubera hafi, kandi baza yuko turi kumwe twese dushoboye. Twebwe nka televiziyo Charles TV ntabwo tuje gukuraho izindi, ntabwo tuje guhiganwa n'izindi, ariko nizera neza yuko atanahame dushobora gushika tutabifashijwe namwe bwe mwatwitavye n'abarundi bagenzi bacu. Ikindi nshobora kuvuga, Charles TV ntabwo izokora mu madomene yose, izokora ko ku buzima bwose, haba ubw'abaririmbyi, haba ubw'abana bakiri bato bakeneye kumenyekanisha ico bazi mu kuririmba, mu gucapa n'izindi mpano. Tuzogerageza kuzerekana babamenye, twongere tunabafashe byiharije, tubafashe tubashigikire kugira ngo bashobore gushika imbere. Murakoze cyane, ibindi ngira ngo turaza kubyumva mu nyuma. Nuko umva ko dushimire Chanel ukuntu ariko abandanya adufasha. Hama rero ibikorwa nyamukuru ngira ngo mwabyumvise zo dufise ni ukumenyekanisha impano z'u Burundi, z'abene Burundi, ndetse n'ibikorwa bitandukanye. Mwabyumvise ibikorwa dufisemo, arimo gukora ama video, harimo ibintu bya entertainment, harimo ibintu bya ibintu bya location y'ivyuma byose ngaha tuzo tubifise. Ukeneye ibintu bya decoration byose nta kibazo, ama photoshoot, ndetse
n'ikintu cyerekeye lifestyle, kumenya mbega ubuzima nakabayemo bumeze gute, kumenyekanisha ikintu umuntu asanzwe afise n'icyo asanzwe akora, byose bizoba birimo ngaha muri Charles TV. Rero iyi Charles TV nkuko bivuze nyeneyo ntaringa mu gihugu cy'u Burundi, asanzwe ari mu gihugu cya Australia, niwe CEO, ariko turizera ko kugiye yatwizeye akavuga ati mwebwe muri ngaha ndabashinze kino gikorwa cya Charles TV, ndizera ko muzobigenza neza mukampagararira nkuko najeyo ndahaba nari guhagarara kugira ngo ndabikore neza. Turizeye ko rero turi kumwe namwe muri kumwe natwe, byose tuzobishobora. Impano z'u Burundi, abarundi ndetse ibyo abantu byose bakora tukimenyekanisha hanze y'igihugu ndetse no mu Barundi bakabikunda, kugira ngo twandanye twamamaza ibendera ry'u Burundi. Ni harambe umuziki w'u Burundi, ni harambe iterambere mu gwaruka, ni harambe iterambere mu kumenyekanisha amakuru mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tugira amahoro. Nangure ndabashimira kuba mwabonye ko runo rugamba mutanguye mudashobora kugwishoboza mwenyene mutari kumwe n'ayandi ma television canke ama radio, kuko hari abashobora kubigira hagira ati je ndashoboye mugabo aho tuvira hano kombure abaza kubona ino Charles TV hari byinshi baza kumva bumve ko hari ikindi kiyongeye mu yandi ma TV online yarasanzwe akorera hano ku butaka bw'u Burundi. Ikibazo ca mbere nariko ndaraba ibisata mugiye gukoreramwo, nivyo mwavuze ati ubunyegeri bwinshi ntibwimba, ariko iyo bija hose ubunyegeri bwinshi buje bukora bukutse ikivi gusumba. Abona movie bijanye n'amafilme, bijanye na music, video, ma interview, entertainment, ndabona na lifestyle, business, sport ndetse na fashion. Ibi bintu ni byinshi mugiye kubikorera rimwe canke hari ivyo muzoza murakuramwo kimwe hanyuma mutandukira ibindi? Eske ibi bisata ndabona ari bisata bikomeye nk'icya business, tukaja no kubijanye n'ama video n'amafilme, ni ibintu bisaba abantu benshi kandi bitanga, kandi ongera bagakenera niki n'agafaranga bivanye n'ukuntu babinjije. Hano dusanzwe dukorera mu Burundi abatari bake barahazi, kugira ngo urinde wemeza abacanke bariya uba wakoze cyane. Izo nguvu muri ko muravuga mufise ni mwebwe nyene tubona ngaho imbere, canke hari abandi bantu, canke hari aho muri ko murategura tuzobona bagaragara muri bino bisata bitandukanye? Mwavuze ko mwene yatari hano ku butaka bw'u Burundi, ari hanze y'igihugu. Nivyo bishobora kuba vyoroha hari kuronka ukuntu ashobora guhemba abakozi, ariko mugana we nyine akeneye kuzokwinjiza, muzomushimisha gute? Muzogarura uburyo gute? Muzoba mwemveshije muri bino bisata tubona bitandukanye hano? Murakoze cyane. Ariko turi kumwe twese kandi birashoboka. Ibisata ni byinshi nivyo. Ariho ibijoba bijejwe nka videographe, ibijoba bya photoshoot, ibintu bya design graphic, ibyo birafise ababijejwe. Ibyo birafise ababijejwe abazo bariho bo kubikora, bagejwe n'ibintu bya video, abo bariho barakwiye. Tuje ku kintu cha entertainment sport, nabo nyene bariho. Nibyaba ngombwa ko tubona kumengo inguvu ninke, tuzokwikora ku bandi, tuzomenyekanisha kugira ngo ababimva babishoboye, hama tubona ko bakwije ibyo dukeneye ko bokora cyangwa bafashobora kugira, hama tubarokite bashobore kubandanya abakora muri Charles TV muri domaine tuzoba twabasizemwe, cyangwa tuzotubona ko bakwiriye kuyikoreramo. Cyane cyane ikintu cya business nico bamagara ko cyane mu Burundi, kugira ngo umuntu mwemeze turavye ukuntu ama channel yacu canke ama TV akora, cyangwa ukuntu abantu bahurumbira izo mbuga, ntabwo ari ikintu cyoroshe. Nico gituma bisaba ko hajya mu nguvu nyinshi mu gukora cyo twita marketing, kugira ngo ibintu byawe bimenyekane hirya no hino, abantu babitahure. Tuzogereza twifocusinge cyane ku kintu cya marketing, abantu bagitahure, twongere mbese dufashe n'abantu kumenyekanisha ibintu byabo basanzwe bakora, kuko mu Burundi uravye ni bake cyane n'amashiramwe menshi usanga ibintu bya marketing, ibintu byo kumenyekanisha ibikorwa byabo batavyitayeho. Bwana Connex, mbwa mutubwira ati aba bantu bariho, ariko kano kanya kubera kimwe ahise mu kutwereka bazokora ama interview gusa, ibindi bisata ntimubazane. Ibindi bisata ediso ikintu cya business asanzwe ariho,
naho uno munsi bitashobotse ko agaragara physiquement. Kimutatwiritse nk'uzokora sport nk'akarorero dufate ntibaba bari benshi mugabo mwatwiritse ati jewe nzobanjeje kumenyesha amakuru ubundi nzobanjeje kumenyekanisha amakuru kuki abantu kuri ico giso ku kintu ca sport ndibaza jewe mbonye sport uzocuyibona. Ndumvikana ko uzoba ufise twakubwiye yuko nubwo wabona umuntu umwe tuba turi amaboko menshi sindi ngaha gukora ama interview gusa ndi ngaha nkore ko ku kindi gisata ndi ngaha nshobora kuja nkuko wabonye dufise na domaine ya fashion nshobora kuja mu bya fashion ntibyongwa nabi turi amaboko menshi kandi nawe nibaza yuko udashoboye igikorwa kiyo n'undi muco muduhaye mutari mwatubwiye kuko mwari mwatubwiye ati barahari kumbure Connex nimba nzomubona muri interview ariko aragirisha ibiganiro abaririmbyi nzonamubona kandi ari no mu bya sport ngenda mubone no mu kindi gisata ego ariko ndibaza ngo nivyaba ngombwa tuzokongeramwe n'abandi business nayo mugiye ko ni business nyabaki business ya mbere yo kwinjizamo cyane ni ukudabora kintu cyambere kubanza kumvisha abarundi ikintu bita marketing bamenye ukuntu bashobora kudandaza ibintu byabo biciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri zino televiziyo zacu usanga zigera kure gusumba kuko ikintu gize kuri YouTube yashika ugashira kuri rezo sociaux y'imbonesha kure runaka kwisi nzima barakibona. Murafise abahinga bazovyigisha abahinga bariho ndizera ko mu minsi nawe ngo bazogushikira bagusobanurira umugambi ni wumva wumva uzana ibintu byawe tubishiye ku mugaragaro tubimenyekanisha nabo muzotumira mu biganiro canke basanzwe bari muri company abazoba bazi kumenyekanisha bari muri company bari muri entreprise station okay reka turindire kuko benshi barakunda kutwicarika bakadubwira imigambi myinshi bagira badukorere hama natwe tukagenda hajya tukabibwira abadukurikirana haba ku mbuga canke no ku maradiyo mugabo ejo vyanse ntitumenye ngo vyankiye twizere ko Charles Steven ngirishobora kubuzanya bishasha canke izoshira mu ngiro iviri kwiremerera bariko baradukurikirana canke badukurikirana ku mbuga zacu murakoze. Anyway, merci beaucoup ubwa mbere kandi ndabashimira kubona mwaduhamagaye mukatwiza ngo aduhamagaye mukavuga muti reka tuze gushikiriza mubuze mutwereke ibikorwa byanyu bimwe bimeze n'imwe bipanze kandi nongera mvuga nti courage ikorwa ciza cyane rego mutatwika studio ngamaza kutwika ko biri kose n'ibintu ko byose bikorwa ngaha mwatubwiye vyinshi kote ama video je ngumamagare cyane nawe ivyo ama movie mumeze gute mudusigure neza ko mwagiye macha hejuru cyane n'ama video cyari mu byose bitubwiye cyarimwe mwavuze yuko muzokora ama movie ama video muzokotisha ivyuma movie mufise abakinyi muzokoresha ngaha cyangwa abantu bazokubarondera ngaha mugende kubakirisha kubafatira ama video kuri icyo nyene cya mareresi abakinyi bazokina izo reresi barahari basanzwe bariho uravye n'uyu Eric ngaha mu bantu bakina mareresi azoba ari mu ngaha isigura ko kuri icyo cya mareresi abakinyi bariho muvuze mumva ibisigaye ko nabi wanyu sibona tuza kubarunda nga mu mafasha nuzoba akeneye ko aza dukorana kugira ngo ireresi yiwe cyangwa impano yiwe imenyekane nawe nyene ahawe kazi. Okay, tugende kuri music now. Ni studio record cyangwa ni music like gukora ibiganiro mwibara? Ni video. Music ntabwo azoba ari studio record. Tuzoba dufise studio yo kurecordinga ama music y'abantu. Ndetse na video bikunze tuzobikorana binye byose birimo muri nivyo mboranga n'ama video. Umva bikunze byo murakora. No studio ibikoresho vya studio vuba vya video muri iyo bishobora gushika kugira ngo dukore ibintu byose bikwiye neza. Connex gutaka ko Burundi dufise ama TV online arenga hafi 40 na yandi yarapungutsa mwamwe yari jana babazijana 10 nangahe mu sense uherutse twarakoze cyane azo tumaze imyaka myinshi bino bintu wowe nigiye ugiye kuzana navuga kiyongera kuvyo abandi bakoze canke we wakoze ahandi waciye kuko isi TV ya menda kubonye murakore mu NGM ndakubona handi hose ndagusanze nga muri Charles TV so shaka kumenya ubuhe bugiye mugiye kuzana busumba ubundi bon tuza dufise twebwe ngaha ama merci beaucoup cyane nkuko bivuze saha honyene umuntu ashaka kuba yarahereye hariyo nahandi dushaka kuba twaratanguriye nukuvuga ngo iyo ugiye mu gikorwa deja uzi intamba nyimbi zihari zishobora gushikira canke wahuye nazo umenya ukuntu ushobora gusimba umenya ukuntu ushobora gutangurana n'igikorwa n'inguvu uvuga ati aha hantu hari ukuntu bitagenze neza reka ndabe mpindure
duhiriwe duhishije rero ko Charles TV idatanguriye hano umwuga mugabo ifise ahandi hantu yamanjije kwanza guca, ni kuvuga ngo ahari bigoye ahari manga hose irahazi, izo menye kuni vyifata neza. Kuri ico kintu ngo yatanguriye he, uravye nk'abayigize abazoba bavyejwe ibiganiro bagiye baca mu televiziyo atandukanye, baca mu radio atandukanye. Nihereye ko narakoze muri NGM ndi cameraman, ndakora muri Ejo Heza News, ndakora n'ubu ndacyariko kuri radio CCIB FM Plus. Bisigura yuko ahantu hari intambamye cyane cyane kuri kote y'umuziki, ndaza ati ibihagaze ngaha ni giki ngiye kuba nzana nka Charles TV cyotuma umuziki w'u Burundi utera imbere, ni giki ngiye kuba nkora kugira ngo impano z'u Burundi zitera imbere zimenyekane. Umva hose ibinogo bimwe bimwe ndabizi, ndazi iminyuro sinarunda yamare amaradio, ndabona mwari menshi batandukanye, ariko twizere ko tugiye gufashanya kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa bitandukanye ndetse mudufashe kugira ngo abantu bamenye iki gikorwa cya Charles TV kigiye kuba gitangura uno munsi kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Rero sino barandira cyane imbere yo kumubandara mufata izindi nzira, anze turindire gato twicare ngira ngo anze twivune kwihanagura kuya wanje neza